muri make iki gikorwa tuzinduye uno munsi gifise intumbero nyinshi. Intumbero ya mbere ni ijanye no kumenya igitigiri c'abantu batonda ngaha, abantu basanzwe bitanga kuri main d'œuvre, ni ukuvuga yuko hariho abantu bahatonda bari mu mice itandukanye. Hariho abafundi bubatsi, hariho abafundi bamanika bo bita abasharpentier, hariho abafundi bashiramwo amazi mu mazu, plomberie, hari abashiramwo amatara, electricité, ni byinshi. Abo rero dukeneye kumenya ubwa mbere na mbere mbe kuri aha hantu kuri izi mbuga hatonda abo bafundi hatonda bangana gute, ku munsi haza bangana gute. Hanyuma abo baza harimo abafundi bangahe, harimo abasharpentier bangahe, harimo abaplombier bangahe. Ibyo byose ni ibintu bikenewe ko leta imenya abafundi bari mu gihugu uko bangana, nko mu gihe bagomba kubatunganiriza imirimo. Ico ni ca mbere. Ikigira kabiri, murazi yuko leta iriko iratunganya ibikorwa bitari bike. Murabona hariho ibigo vya leta vyubaka amabarabara, vyubaka amazu, vyubaka amabaraje. Kubera ari leta n'abo bantu bakaba ari bene igihugu b'iyo leta nyene, twiyumvira yuko mu minsi iri imbere twoja hamwe nabo basanzwe batunganya ibikorwa bitandukanye, kugira ngo aba bamwe batoze ngaha abe aribo ba mbere baza bararonswa ubuzi. Ni ukuvuga yuko mu minsi iri imbere tuzaca tubaha, turabandika, hanyuma mu minsi iri imbere tuzaca tubarondera amabaje, kugira ngo umuntu aje kurondera umufundi amenye aho amukura, kandi amenye ko yasanzwe yanditswe mu kigo OBM gisanzwe kijeje gutunganya ivy'akazi. Ibindi bitari bike turabishikako, ariko c'umuntu yogenda avuze uno munsi nyene nuko aba bafundi rimwe rimwe barafatwa nabi n'abakoresha bigenga, ugasanga abakoresha gusa harenga canke akavuga uko yishakiye. Rero twamara kubitunganya neza kugira ngo tuzomenya umufundi yubaka mbega yohembwa ngahe kw'isaha canke ku munsi, yokora amasaha angahe. Ibyo zose ni mu ntumbero yo gutunganya akazi kugira ngo abafundi bakoreshwe neza kandi mu mategeko.